Ako karakanyamuneza karangwa mu kigo citiriwe Umusamariya w'imbabazi cibuye muri komine Mwumba mu ntara ya Ngozi aho Jado NKURUNZIZA batazira giti yararamutse aza kugendera iryo rerero. Uyo mushinga naha yamenyekanye cyane mu bijanye no gukingira bidukikije akaba yazaniye abo bana amaji yo kunywa, ubuyi, isukari, isabune n'ibindi. Mwijambo yashikirije yavuze ko baje kuraba bana kugira ngo batere intege abatanguje ico kigo, avuga kandi ko abo bana bazovamwe abantu bakomeye cyane muri kazoza. Icatumye tuza uno munsi kugendera bano bana bo muri orphelinat Umusamariya w'imbabazi ni kugira bitera intege abasizeho kino kigo kandi tunabwire n'abandi barundi n'abarundi kazi na cyane cyane twegwaruka yuko aba bana bafise kadoda keza cyane kandi ari abana bazovamwo mu myaka iri imbere abantu bakomeye cyane kuko je turamaze kuganira muranza ngando sakanya tukafatana umwanya tugatera inkuru nkababaza ivyumviro vyabo byo muri kadodo kumva nyene ko ari abana naho baciye mu ngorane ari abana bafise iyerekwa kandi ari abana bafise kazoza keza mu myaka iri imbere hama cakabiri naho nuko nashatse kugira nshimira Imana kuko Imana yaranyogeye imyaka muri nondwi yo kubandanya mbaho bisigura isabukuru hama nanje abagenzi baranguriye agafana hama agafana banguriye nanje ndavuga ati yuko noza kugasangira n'ababana hama ngenda ko ntera kamo n'abandi bagira umutima wo kugira abantu bana baze barabashigikira abantu bana baze baraza kubaramutsa abantu bana baze baraza ukina nabo kubigisha kubatera intege kuko harimwe bamwe batanguye amashure nk'ubu nyaba bari mu ruruko bafise babakeneye abantu baza kubakinisha no kubigisha kandi no kubateramisha no babwira yuko ari zo ntumbero hama abarundi n'abarundi kazi tugire wa mutima gushigikirana no kwitaho abana b'imfuvyi nkuko abatanguje kino gigo bama bitwereka kandi babitwigisha aho tuba aho tugendera aho dukorera tuze turiyumvira bano bana kandi twumvira n'abandi bana bari mu buzima nk'ubu kuko hari benshi babiciyemwo no musi ari abantu bakomeye ku isi ni vyiza rero ko tuza turabaza kubatera intege. Nayo mwijambo yashikirije Francine Akineza arongoye iryo rerero Umusamariya w'imbabazi gibuye yavuze ko bashimira cyane Jado NKURUNZIZA kuko atari abantu benshi bakunda kugendera ico kigo baje ku giti cabo. Yavuze kandi ko abana barerewe mu iryo rerero bose amagara yabo yifashe neza. Yongeye kandi avuga ko abo bana bose abatanguye ishure amanota yabo mu mwaka w'ishure urangiye yabaye meza cyane. Tuvyakira neza cyane kuko si benshi bama babikora ariko twama tubakira hakaza nk'umwe hahera ikindi gihe hakaza uwundi aje ku giti ciwe hariho n'abama baza babibonye kuri televiziyo bakavuga ati kirya gikorwa twabonye hari ahantu reka tugende dushigikire kirya gikorwa akitora ari umwe akaza ari nk'umuryango umudamu n'abana bagashika muri kino kigo ariko iyo bishitse nk'uko turanezerwa cyane kuko si benshi babikora kandi si kenshi bishika rero nk'uyu we yatugendeye turanezerewe cyane no kumwakira kuko si ubwa mbere aza hano ni kenshi iyo yahezagiwe nk'uko yabivuze twama tumubona atugera ko hano akatubaza kenshi ibyo dukeneye akatuzanira arafise n'abana hano yatoye abita abana biwe abita abahungu biwe n'abana babiri b'amahasa arabitwararika cyane arakunda kubazanira akaji akabazanira n'utundi twose twankenerwa mu buzima rero uyu turamunezerewe cyane kuko si ubwa mbere arabikora kenshi kandi yaratwemereye ko azohora abikora igihe cyose Imana izobimushoboza kandi amagara yabo yifashe neza cyane kuko ubu tuvugana muri abo bana nta numwe agwaye nta n'uri kwa muganga nta n'uri mu bitaro n'uwo bagwaye grippe cyangwa utundi tugwara duto ariko tudatuma umwana aryama mu gitanda rero urumva ko amagara yabo yifashe neza cyane hariga abana 15 biga muri maternelle
kandi muri abo 15 bose harimo n'abandi batatu ariko biga primaire isa yego bamaze gutanga kurengana mu wa mbere abo baramenye kandi ku manota meza cyane kandi nabo biga maternelle hari biga maternelle ya mbere ya kabiri ya gatatu muri abo 15 bose baramenye kandi bafise amanota meza cyane. Tubamenyeshe ko ikigo Umusamariya w'imbabazi cibuye muri komine Mwumba mu ntara ya Ngozi gisanzwe kireze gushika no musi abana bagera ku 73 bava mu ntara zitandukanye z'igihugu.